ufise ubwoba nyabaki ko muri menga ubwoba bw'iki kandi mbona usanzwe nk'abandi bose Mujya akanote nagafise ntabwo nta kibazo kabisa bari ico wowe wifuza basi nkangwa n'utunoti oya je sinkangwa n'inoti oya nanje kuko ibyo ntabwo biba binteye kuko nanje notereta nawe wotereta nkuko usanzwe bigenza nkuko bisanzwe ya suko sanzwe ndabigenza amani bijya byarahetse nene byaheze gute uwo mudemu dusanzwe tumuza ari umuntu abonye umuhungu yamushimye aramubara ati bro je nagukunze vraiment mani ndabikubwira oya je na Prince Prince kweli uko nyene basi reka numera gufukamira ndagufukamire basi Prince ukuri mbabare yego kweli ndagusabye basi mbabarire ume basugura urukundo Prince nukuzo bukoze sivyo Prince ara umuntu ariko arafukama ndafukamye imbere yawe kweli mbabarire nk'urukundo ruvuye iwawe nkura kwayo maboko uzobukoze uzobukoze Prince uzobukoze n'uyundi munsi nawe ntuzongere umviriza Prince ibyo bintu si byiza ku mwana w'umukobwa nka wewe ufata nabi umuhungu nk'uyu unye mukobwa mwiza nkawe kweli kabisa uri mu rukundo kweli pole sana akagakobwa kariyemera isa nijyambere mpanye n'umukobwa kumera fise kweli umukobwa ansuzugure nkuko imbere y'abantu nkamwebwe kweli kubwe amahera ntaje ikora kuri inosi isa ndashizwe kandi nta n'undi musi unzosaba gupana umukobwa nkuko ndagiye bakunzi ba Inyishu Media mumeze fresh muri good soje meze neza cyane njewe ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni Benisha wa musaza wacu musanze mumenyereye rero je ngandi kumwe n'abantu babiri ndi kumwe na Ange Princia inamahoro ndi kumwe n'undi musaza ngaha anye mze jembe vipi baba mimi namshukuru Mwenyezi Mungu boga meze neza ndashimira Imana kweli kabisa nta noma je ndabona imitagato freshere nini na nini kujya nyene ibiri nka kera ngo managase kujya nyene nta ngorane kwe faranga ni ryose riruzu kama kawa mzee wangu akanoti gakora kwizigusa urazi mwijuru ko ari atagakora nawe urabizi so bakunzi ba Inyishu Media ngandi kumwe n'undi mutipe ni jembe manager tuzinanye ngare ndi kumwe na Ange Princia umeze neza meze bon urakomeye cyane ariko ndabona umenga ufise amasiko ufise menga ibintu menga ushaka kumenya igituma nakuzanye ngaha muri kino kibanza ndazi ntwari ugisanzwe kimenyereye Prince jefse amatiko menshi kuko mbona nitsanye n'undi muntu ntazi nibishasha nyene ndashaka kumenya impamvu niyo mpamvu mbona nyene menga ndafise ibintu by'amazinda menshi ufise amazinda menshi cyane ariko je kuba nakuzanye ngaha anye uranzi ni je ntare ndi kwakundi nyene rero imba nashimye kukuzana ngaha anye ngufitiye bishasha ngufitiye surprise ubonye ngaha anye nicaranye na Mr. Jembe wamubonye wa mudemo wa mnyumbazi mudemo kweli namubonye mbona atacabaye mbona ni fresh kabisa uko wari umubona kuri ekra kuri televiziyo atandukanye nuko umubonye live je mbona ari naka beautiful ni keza kweli kabisa ntacabaye umudemo aratagase cyane nayo mafime wambaye oya kweli je nawe yakura nkamurabisha amaso yo mbona ntacabaye kabisa mbona wahabwo wowe nzona gutuma nabandi ntangora ariko ngafisa amazinda yo kumenya ngigituma namuzanye muri kino kibanza Princia je gituma nakuzanye muri kino kibanza umusaza yarambariye ati bro tije narabonye umudema araho kuri televiziyo yanyu tije ndashaka umpuze nawe ndafise ico shaka kumubwira je nawe kuba nagushikanye muri kino kibanza murashobora kuyaga nawe nyene mwisanzuye no mushaka je no kugenda ndagenda ndabasigire cameraman gusa jembe mushobora kumubarira igituma wampamagaje ngaha anye nkakuzanira umudemo kugira ubashe kumubarira ibikurimo jewe mudemo kweri kuba nagutumye ngo muzane namugutumye kuyana namubonye ku televiziyo yanyu ndamukunze gose niyo mpamvu nujya muri mwijoro nagutelefone nakubwira ati nyamukobwa kwenda kene tubona amaso ko yani ko je mfise amahera mfise n'ubutunzi bwinshi nabuze n'umuntu yobijya ko nkuwonye ndabona mbe nkubu nyene noce namakwanza ngafaranga nuko atabintu byiri turayaga nawe Ange Princia aba manager tumenyane so uvyumva gute Princia uraronse mu manager vyihuse ahubwo ahabona numiwe numiwe nabuze n'icyo mvuga ngo yarankunze
nini wakunzwe umukobwa arega nuwo kundwa n'abahungu nkabo none mani ndo kuza ndakundwa n'abari bo bose oya sibyo kuvuga urukundo rega rugiye rushaka wakunzwe n'uyu unye ni nkuko hariyo nabandi bagukunze babuze ukuntu bo bikubwira ahubwo ndakubaza ikintu kimwe cyari cyo namagarenga je nico naguhamagara je bijya nayenze n'ikindi kintu cy'idiri umpamagari yari idiri sumbi inye wicaranye na manager bro uriko uramwumva amajambo ariko arava sister ufise ubwoba none wambonye basi ufise ubwoba nyabaki ko umuntu menga ubwoba bw'iki kandi mbona usanzwe nk'abandi bose bonye bakanote nagafise ntabwo nta kibazo kabisa bari ico wowe wifuza basi nkangwa n'utunoti oya je sinkangwa n'inoti oya nanje kuko ibyo ntabwo babiba binteye kuko nanje notereta nawe wotereta nkuko usanzwe bigenza nkuko bisanzwe oya suko sanzwe ndabigenza mani bijya byarahetse nene byaheze gute uwo mudemu dusanzwe tumuza ari umuntu abonye umuhungu yamushimye aramubaye ati bro je nagukunze vraiment oya mani ndabikubwira oya je narabimbarira ariko ufise ko nakugaye ntavyonze warangaye navyo ndakubwira rero nawe nukuvuga rero suvuga ko wari wese duheca ndamubwira nagushimye suko dukora none uwo mudemu wewe uba wamukundiye iki mu bisanzwe jembera nka jembe uwo mudemu ico namukundiye kabisa nkimubona kuri televiziyo yanyu narabonye ndavuga ati umukobwa nk'umusi twabonanye gusa yonyemerera nkamutembera basi na gatoya nkuko ndamubona atembera n'amaguru akicwa n'izuba tumenyeye nk'ivyo byo kwicwa n'izuba ntavyo yosura kugira agenda n'amaguru urumva nk'ubu tubone nka jewe mfise nk'imiduga iparitse mu rupangu ndashaka kumanga nkaduga kamwe nkabwira ati unuzo zoratemberana nta kabaya nta noma nta wasi oya nta wasi ni kabisa wowe umugiriye impuhwe nyene bivanye n'ukuntu ubona ariko aritwara muri no minsi cyane uvuga ati mbojere nka jembe rero ave ndamuhe ikibanza kinini ya basi ndamugira wanje oya sukuva ngo ndamugiriye impuhwe n'urukundo ndamukunda rwavuye ku mutima wanje na rusubire musubireko kandi mvanganya ari uko ampaye inyishu nyene itomoye hamwe naho ngira kuryama mvuga ati umukobwa yituku nuko yarankunze yaragukunze kavuze ngo je ngo namagenda ngo gushonga izuba rigenda riranyica ko yaramaze kumbona turamaze guhura canke inzajya kwiri wanyo naje n'amaguru cewe sinzi byoshika ugasanga kandi amahirwe azarimwe gusa mu buzima amahirwe azarimwe mu buzima yamaze no kukubwira yuko jataranzi yashatse ko umuduhuye none ivyo bindi byo kuvuga ngo izuba riranyica ibiki kandi nubwo ryo barinyica ngaha mu gisagara ca Bujumbura kije mu bangenda n'amaguru kandi nabwo ndanakunda no kugenda n'amaguru aho yavyibeshe we mu bantu bagenda n'amaguru we nturimwo oya ndingo kuko no kuva hajya gushika ngaha naje n'amaguru none nk'uyu unye ubona none ariko aragusaba urukundo Prince turabe ni benshi barondeye barakwankira ariko urukundo ruje rugusanga wewe nyene urashobora kumwuhuru ikibanza mu mutima kuko iyo uramutse uronka umuntu aza kukubwirira akagukunda uwo muntu uko kabagukunda nabwo mani ari kuvuga ko je nabwiye beshi baranyangira babonye ari bangara ahubwo rero n'ikindi kintu ndakubwiye si kuvuga yuko abantu bose babwiye barankunda nanje canemera nanje kujya hari abangara ko nanje ndagarama si kuvuga ko nanje nataye agaciro ku buryo bw'uko ari we wese cange dukundane suko we ntiworoshe mu bakobwa baturya we wibaza none kuvuze ngo suko babajya wibaza ko yo bashaka kukurya iki nkawe jewe hamaze no kumva yuko suko babajya babagiki babajya gute abandi ho bo babajya gute urashobora kutubarira ukuntu babajya kama ni kwigira umubone icyo kibazo uze kukimbariza inbox icyo kibazo ni cha inbox Mr. Jembera Jembe unasikia udemu anaanza goma je ndumva kweli arangaye ko kwe basi sister ugomba nk'ikintu wifuza nyamukuru kugenda kweko naguhaye umutima wanje kuya dukundanye bivuye ku mutima wawe na ari igikino guha mu no mwanya we mani ntacufise wo manana kimwe nana kimwe ufise wo manu kuri kwimana ntacufise na kimwe cyoshitura uransuzuguye kwe kandi si ukuntu nakora kuri televiziyo sinaguma nibaza ko yuko ngara ko nkuko yego burya ukabundi abandi mbona kuri televiziyo ngo niko ndabwira abahebi yake ndamukunda baca bibaza rero ngo ndoroshe burya mukobwa rero yiwe biragendeka ibintu byinshi nkuko kumbe waruzi rero ni nkakuga urabona umwaviye bawutaye ku barabara uwari wese utora akaza kuwumena kuko ikintu baba wamaze kugita iyo ikintu kimaze kuba umwavu nawe umuntu yogitora ntacyo womuvugisha ni kuvuga yuko rero wavuga ati urya mukobwa agenda mushikiriye bizoba byoroshe ntabwo si uko bimeze nanje ndiha agaciro nyamba bya byaranshikira
sikuvuga ko nanje ngenda ndisuzuguza mu bantu bari bo bose oya anashaka Prince Prince kweli uko nyene basi reka numera gufukamira ndagufukamire basi Prince ukuri mbabare yego kweli ndagusabye basi mbabarire ume basugura urukundo Prince nukuzo bukoze sivyo Prince ara umuntu ariko arafukama ndafukama imbere yawe kweli mbabarire mu rukundo ruvuye iwawe nkura kwayo maboko uzobukoze uzobukoze Prince uzobukoze n'uyundi munsi nawe ntuzongere umviriza Prince ibyo bintu si byiza ku mwana w'umukobwa nka wewe ufata nabi umuhungu nk'uyu unye mukobwa mwiza nkawe kweli kabisa uri mu rukundo kweli pole sana akagakobwa kariyemera isa ni ryambere mpanye n'umukobwa kumera fise kweli umukobwa ansuzugure nkuko imbere y'abantu nkamwebwe kweli kubwe amahera ntaje ikora kuri nosi isa ndashizwe kandi nta n'undi musi unzosaba gupamira umukobwa nkuko ndagiye kandi n'ukuri mu mubari niberenga nzomurondeza nahe minuzo zo mari ngira kumurondera hehe naye uzoshikara bakunzi ba Inyishu Media je bana je ibintu biranchanze vraiment naye nazanye imbogare nga anye Prince yaramwase ni atari vraiment Beni twende mimi naona na hii fasi siwezi pabakia mipeke